mumaze kumenyera ko iminsi yose nk'aya mango uba ari umwanya w'igihano ca BNP SPORT. Mushobora kuba muri ko muribaza rero uno munsi mugiye kutuyagira kuki, nibaza ko ari kibazo byoroshye nawe mukaci ibibazo mukavuga muti mbega Hokorwa Iki kugira ngo tubone championnat ya Primus League iteye imbere canke iri ku rugero rwiza. Ico nico catumye ntuma ko mugenzanje umumenyeshamakuru na cane mu gisata c'inkino yitwa Eddy AHORYAMYE, niwe tugiye kubana ngo adufashe guca hirya no hino. Ndakuramukije ndaramukije abakunzi ba BNP SPORT, ndanagushimira ku butumire bwawe bw'uno munsi. Studio isanze gute? Ni studio irenze kuba nziza, ni nziza, irarushijeho kuba nziza, ni ryambere ndashitse mugabo abakora twumviriza bumve ko muri BNP ari ahantu heza cyane rwose. Rero umuntu yo kwifuza no kwirwa kanarara. Ngiye kuya kuri championnat yacu, ni championnat ya Primus League. Bamwe baravuga bati ntaho turiko turagera, iyo imigwi yacu yasohotse nta hantu igera. Wewe usanzwe ukurikirana hagufi iyi championnat yacu, ndabizi ubu uri kuraraba iyi championnat yacu iri ku rugero rumeze gute muri uno mwanya tuvugana? Ni urugero rwiza, urugero rwiza bivanye no vango kugira uvuge ngo n'urugero rwiza ubifatiye navango na nurundi rugero. Uno munsi Primus League we ya 2018 uburyo iri kiragenda itera imbere, ntabwo uno munsi 2024 ntabwo cekimwe no muri 2018. Par exemple nkunda gufatira ku bintu bitwa equipe nationale. Uno munsi mu mezi yitenda yagiye ashaka kuja muri Primus League akarokrita abakinyi bakora abakinyi canke batatu, kubona ko abakinyi baza gutanga solution muri zimwe muri poste twari tubuze muri equipe nationale. Mugabe ivyo navyo siterambere ko mutengo ni ikintu gishasha tubonye kuva kera. Mvanga abakinyi benshi barasoka bava muri Primus League, mvuga twasanga muri equipe nationale bagafata ikintu, mvuga ukafasha ikintu kireke cyangwa kinini. Jonathan Ayimana twatangiye kumumenya muri equipe nationale akina Primus League. Tuvuge turavye ama equipe yacu iyo yaduserukiye haba muri Ligue des Champions ku mugabane wa Afrika canke CAF Confederation Cup, uko aho bagarukiye niho rero nagomba gushika. Ivyo twovyiterambere individuel ku bakinyi n'uburyo abakinyi bategurwa, mugabo tugiye kuraba imigwi, uburyo imigwi isohoka duhagaze kuri point yo gusohoka. Ntago turageraho kuronka Vitaro yasohotse mu karere ka Sekafa igatwara ibikombe inshuro nyinshi, sivyo? Niturageraho kubona equipe ya rije yasohotse mu nkino za CAF Confederation na CAF Champions League bakagira kure. Uno munsi reka duhere kuri equipe ya Message Ngozi ya 2018 na 19 ukaduga ku migwi ya za Frambori Centre uburyo bagiye basohoka, Buamuru uburyo basohotse vuba. Urasanga ari migwi igenda ntirengo mutaro cyane, bisobanura ko ikintu je na construction n'inyubako y'imigwi au niveau y'akarere dufata akarere ntabwo ari ibintu bango vyiza cyane. Bisobanura ko twovuga ko umupira uteye imbere bivaye na valere na munsi Primus igenda iduga encore une fois n'imigwi yo mu karere ko turabona abakinyi basohoka mu karere bakigenza neza. Mugabo tuvuze uburyo imigwi isohoka ikaja mu ihiganwa ya CAF Confederation Cup na CAF Champions League, nta terambere imigwi no munsi isohoka ngo izane challenge. Tubiheruka muri 2022 Frambori Centre bashika muri tour ya kabiri, bashika muri tour ya kabiri. Gendera bijya Frambori Centre, ni Frambori Centre ifiswe na Monchiro Medic. Muga Monchiro Medic burya yahasanze equipe isa nk'imaze umwaka imenyeranye, bongeyemo ico no kwita kerekezerema. Encore une fois gendurabe, est-ce que Frambori Centre yari itunganije gute? Ni Frambori Centre mu kintu bitwa gafaranga, abakinyi bari motive, sivyo? Ukabona ko hari hineguro zari stable, projet zari stable kuri Frambori Centre, zatonye Frambori Centre bagira muri tour ya kabiri. Tugende turaraba uko imyaka yagiye iraduga, kuko hagiye haseruka ama equipe atandukanye, mugabo tukabona n'ubundi ari vya bindi nyene ama equipe ntari karatera intambwe bashike haba muri phase de poule canke no mu bindi bice bikurikira. Ndashaka rero tuvugire hamwe muri rusange mbe izo ngaruka izo ntambamyi imigwi ihura nazo kugira ngo nishike kuri iyo ntambwe. Izo ntambamyi ni izahe rero? Muri Gifaransa no byitwa l'instabilité des projets sportifs y'imigwi yacu. Uno munsi bivanye n'uburyo imigwi ishira mu mpira w'amaguru, bivanye n'uburyo imigwi ifashwe, reka mvugishwe ifashwe. Nkunda kuvuga nti burya dufate Tanzania n'u Rwanda, uburyo championnat zabo ziteye imbere,
uno munsi amashirahamwe akomeye mu gihugu ca Tanzania ashira uburyo mu migwi ico bitwa loi sponsoring sivyo mukayo loi sponsoring yani wacu ntayo uno munsi umugwi urabaho mu kwimenya kwa president ikini naco uno munsi urazana umukinyi cyangwa se umukinyi aduga n'umukinyi mwiza uko nako ari mwiza ugasanga afise yo background nziza n'umukinyi w'umurundi par exemple yakiye yaciye muri yo migwi ikomeye hanze cyangwa se umukinyi wo muri mu bihugu bibanyi mugano umukinyi mwiza ugasanga umukinyi mwiza cyane mugabo no munsi prise uko umukinyi mu propose contrat a long terme yigiye kirekire niko mongeza amafaranga recruitment amafaranga mushahara ico nyene kiranaduhanze kuko iyo tugiye kuraba ama equipe yiwacu uzosanga umukinyi afise amasezerano yo mwaka umwe uwo mwaka umuheze umukinyi aba afise uburenganzira bwo kuja mu gose ashaka na za equipe rero ziba zaserutse usanga equipe iraho umugabo abakinyi ari so mwaka uheze bose baragiye ko barafise amasezerano y'igihe gitoye bagahita bavamo bagenda bandaniriza aho nyene ivyo ni ibintu rero bituma no munsi umukinyi arawukinira umwaka umwe akaguha Primus League Burundi mugafise contrat yo mwaka umwe equipe ikaba yamushimye ni Rayon Sport equipe ikaba yamushimye ni Young Africans equipe ikaba yamushimye ni Namungo ukaca usanga imuhaye umushahara x5 inshuro zo wamuha zayo wamuha canke se ugasanga umukinyi mwe mufitaniye kontra arabwiye ati kontra yawe ndayigura umwaka umwe ndagufise ndagura bivanye n'amafaranga ikibazo bitwa ikibazo c'uburyo kiri mu bibazo no munsi kigize iki kizingamitse football n'imigwi yacu ndagwa karorero itariki imwe y'ukwezi kwa kwindwi 2022 iyawunde muri Cameroon higeze kuba inama yakuranya abanyamupira baravuga ati ese ni igiki twokora ngo dutume championnat local yo muri Cameroon Iterimbere urumva baragenda barenimera basanga hari cyo nitwa augmentation des salaires des joueurs et des joueuses mva ngo icyo nukita iyongezo ry'umushahara agafaranga prime abakinyi yaba mu mupira w'abagabo n'abakobwa agafaranga hagira iki kongerekane bacha n'ikintu cyitwa kudandaza image atari imigwi image y'abanyamupira muri Cameroon bashashira akaruvuga ati nka head office tumushize mu mupira tukamuha umwanya head office bivanye na background afise ni biro bike by'ama entreprise yo kwinjiramo abikonvenga kuzana imitahe ngo ntibimutahure no munyamupira urumva yose ni inyubako ikintu ca mbere gihari dufise aba president bitanga b'imigwi cyane afa pasana atanga kumva ngo Vitero akoresheje ngo hafi miliyoni majana ukacuraba rero Ricardo bakoresheje izo miliyoni amajana projet we yarasambutse kendura prido 60% abakinyi beza Vitero arifise barasohotse encore une fois ayo mafaranga barayakoresheje mugabo ntibayinjije gendurabe nta mukinyi bagurishije contrat ihetse bagiriye ubuntu kandi umukinyi rero w'umurundi iyo amaze kubona ko ahiye afise contrat y'umwaka umwe nubwiye ngo ze contrat nkwemerera nakwemerera ahubwo ati sawa arakwemerera mugati urampa miliyoni 20 kubera ko zi igenjeje umugurishije miliyoni 20 ziroga sivyo ivyo navyo ni imigwi mike yo kwasira umukinyi abakinyi batatu bahembwa miliyoni 20 ku mwaka ivyo rero biza gutuma kenshi ikibazo c'uburyo n'amafaranga championnat muri Tanzania championnat yabo ifasha mu mugongo n'amashirahamwe akomeye kandi amashirahamwe akomeye ashiramwe uburyo ubwo buryo nibwo buzotuma ya ma club yabaye ya mbere no gushika kuri equipe ko muri Tanzania ushaka kuri equipe ya nyuma ari amafaranga igenewe urazi ko equipe iri muri Leage muri Tanzania isumbye amahera equipe twaye champion wacu ibaye champion equipe korotse muri NBC Premier League isumbye amahera equipe twaye Primus League mon cher ami ayo encore une fois inje deuxième division harande mafaranga itangurana bivaye namwe yakorokanye bisobanura ko kugura umukinyi w'umurundi mwizi kamuhemba deuxième division ntibinanira kandi ufise abakinyi afise amatara ni hake
umukinyi w'umurundi agenda ngo ahabwe umwanya aprepare akine vyanyu bafise amatara sivyo twariko turavuga rero kuri ico c'ama sponsor ku ma club ko tuvuga ko boshaka iteko kuri sponsoring mugabo tubanze duhere no kuri federation yacu kuko il faut ko baduza amafaranga bahemba imigwi kuko nimba uhemvye equipe ubu barayadugije ni 50 miliyoni 50 ukaca wumva equipe ziko zikoresha mu miliyoni amajana urumva ko uzosanga ya ma equipe izo miliyoni 50 unaravye equipe buryo itanga prime de match prime de match usanga nizo miliyoni 50 equipe yazikoresha ma prime de match gusa mugani kina cyo nitwihenda ese ayo mashira hamwe tuzoyatiriki ubundi ico nico kibazo nago mashikiye ko dukore gute ni icyo no kwita inyigisho ziri vaste kenshi tubitumbereza kuri FFB tubitumbereza kwishengusha mu by'umupira w'amaguru FFB ngo rishire rigere ku migwi uno munsi namye nibaza nimba Magaranga Boys nimba Vitaro basi itunze umukinyi mwiza witwa Kesi Jordan imudandariza he nimba Boamuru yaratunze Eddy no Monkono ubu woja muri Boamuru ati turaye muri archive zanyu tweke sikiriza Eddy uno munsi muri Boamuru hari umwana bitwa Christophe Ndayikengurukiye kandi ibitsindo bibiri muri Juventus mu nkino zibiri muri equipe nationale prix de 5B muri Primus League inkino nizika amaze gukina maga uno munsi nkojwe ati uyu musore rero ndakine ko tugena amasezerano na Boamuru turaba buryo no muja nko muri academy ya Genk maskirizo z'umusore Boamuru amasanamu ariko rakina uburyo akina muri business habamwo ikintu cyo gushora umutahe mu bintu runaka imbere yuko witega inyungu muri football rero nuko bimeze imigwi yacu nigira projet sportif kuri ico cyo buryo abantu banza bamenye yuko ubukafe yaradugije amafaranga kuko ubu kwitabira vyonyene muri barrage ni 50 vy'amadolari gushika mu mapure ya Confederation Cup ni 100 vy'amadolari muri Ligue des Champions ni 700 gushika mu mapure naho ubu wanyuma rero zingahe faze zibiri zine are retour uno munsi imigwi ntifise projet yanditse ese jewe mfise projet inyuma y'umwaka hari imigwi myinshi itagira uyo badati mbe umwaka uzobayo gute itashira kubiguha ikubwira ati wana ivi nukwiruka maintain première division hari ikintu cyo kwita kutagira projet sportif ku migwi ukavuga uti nimba mfise projet nako mfise budget miliyoni 600 z'amarundi nkuko yavuze kuri Vitaro izi miliyoni 600 no mwaka ndazikoresha gute kugira ngo ni muri buri sizasange mu mwaka uza nahomvye ndagura abakinyi ndabagurirwa nabande baraza ko bafise skills zimeze gute muri make ni inyigisho zo kuntu imigwi ishira kutunganya projet sport nico tubana bwedi twobirabisha kuri FFB muga FFB nayo ese nuruhe ruhara una muso uwobaza ni imigwi ngayifise ama academy no ayibonye na fapasi kwaje ama academy ikayabura none udafise academy buri mwaka office projet utwara Primus League par exemple office projet yo gushika muri Big Four par exemple office na projet yo kumaintain no kuvuga ko mukinyura mu groupe ati wana no mwaka umwe nkeneye kumaintain wa maintain ibiheze ntuzenya kontra ibiheze abandanije habwa ati swate turabandanya hari igihe umugucu nasubira inyuma Ricardo Gendurabe uretse Flambo ubona ko irazi afite prix de 5 kwereki yagumye kuri ya arire ya wa murongozi wayo uretse message ngozi ni shuri sivyo uretse Vitaro ni equipe turonde iswara y'umupira w'amaguru tuyisanga muri Vitaro hari ukuntu batagiye bo bagenda akagirira magenda urabe ni imigwi ngaye muri Primus League bamaze muri projet yabo bakaba stable imyaka 2 akarero naka hafi ya equipe y'Imuyinga Atletico New yaraje yareba equipe buryo harije wariyumvira ko equipe muri umwaka umwe ikacizi top junior urori bwinshi urabe top junior ya Paris n'abakinya ari ifisi no kuvuga kuri yumvira imigwi ifise projet sportif yitwa gute ese umukinyura uramuguza umukuye muri Kongo ni mwiza eske uyu mukinya aragusigira iki ho niveau ya equipe n'inyubako za equipe uno munsi urasanga imigwi itunza abantu bake cyane babanyamupira imigwi yacu yagiyemo business muga business zo kubibuga
zo kubibuga z'amafaranga winjije ugasanga bakwaniganira amafaranga bihe yayandi mugabo kwimva ati none jewe ni gute nzokwinjira muri iyi business sivyo hanyuma mvuge nti inyuma y'imyaka 2 nako inyuma y'imyaka 2 ndosora abakinyi babiri umwe kuko no dufise nayo masoko kurizera ati nyina tuzi ngumukinyi mwiza nshaka kumugisha miliyoni 80 mu Rwanda ukavuga ati mu myaka 2 eske ndashaka kugurisha abakinyi 3 eske abani nabagurisha ndiko negura abandi gute ikimwe nakubwira cyane cha projet sportif ikiri kwica imigo yacu nama projet sportif bagira uti rero Hampande uko n'uburyo budakwiye mugabo nabo nyene ubwabo muri buke bafise ntibariko bitegura neza ya muri kuko none garisha ga Cardo mbwira gute equipe yovuga ngo igomba koresha budget miliyoni 600 z'amarundi hanyuma waja kuraba sezikurikira ugasanga prix de 70% za squad barasohotse gendera beske basohotse basigiye ko muguriye naco uno munsi nivyo bituma mpagara nkavuga nti imigwi yacu nigira project babaho mu mwaka ku mwaka cyo muzosanga mu president azoreze umwaka wa mbere areze umwaka wa kabiri ugataje bwatewana je equipe yanyu muze muyishikire kuko equipe ubu nyinshi zihari ni za communauté nayo rero ni hagera hibura ufata ya equipe zokumva ngo eragato bujino bayiguze makamba Atletico New York Academy Atletico Olympique yaba Atletico New York yagiye muyinga equipe zikagenda zibagira nuko rero hari ikintu bitwa yani gutunganya projet yawe ikaba rentable kuko muno munsi nivyo turaba ngo Flambori Centre yagumye eri stable mugagendera be nabo ya projet yaba bakinge baba Primus League babagenda muri second tour muri CAF Champions League babasigiye ikibobo nimba turiko dutegura projet kuko hariho projet zikuzanira inyungu haciye umwaka umwe nzizana inyungu haciye imyaka 5 canke 10 rero nibaza ko abategura imigwi wakivuze ko cyane apare yo kwihutira amafaranga make ashobora kuza mu mwanya mutoya ahubwo biyumvire no ku mwanya muremure uri imbere kuko nimba wabivuze Aigle Noir ikiri kirategwa neza ko danaza umukinyi muri Turkey akavangaja muri Turkey kandi amafaranga yinjiye nibaza ko asumba nk'ibikombe nka 5 bya Primus League rero nibaza ko wakivuze ko cyane aba president wa equipe canke ayo makomunite yose ama equipe yige gutegura mugabo bategure projet batavuga ngo izokungukeje uravuga ati nje ndatwara Primus League wakinira atwara Primus League muri abakinyi kuko uvuze ndatwara Primus League uteza kwiyubaka n'abakinyi beza cyane beza nimba abarundi nimba ababinationo nimba abanyamahanga beza ko batokwiye mukinya nasigira Primus League ya 35 millions cyangwa se ya 50 millions par exemple none vision yanje ni mu mapure ya CAF Champions League ukaba bikaba bihari byanditse ati ndatwara Primus League mwa vision ya mbere ni gushika mu mapure nuva ko mukinyi muri contre muteza kugana ati musaza nkene gutwara Primus League ni natwara Primus League fisi hangiro rya CAF Champions League no kuvuga ko mukinyi rya hangiro mwumvikana utararishikako urafi byose ni contre kuko hano muri BNP baravuga ati Ricardo turagwita konta ihangiro no kwigana uci nkino kigera kuri dogre cyane kigera kuri dogre no kuvuga ko wewe nuzosabira indi terambere giwawe mu gihe utaragira kuri ryahangiro aba boss bashaka kugerako cyane urumva uravuga tukatoke mu boss rero ryahangiro twarigeze ko nanje ndabona ko ahantu ndi bisaba ko nanje nteri intambwe mu boss kwatego Ricardo hamwe wagera twarahageze mugabo no munsi ihangiro riraba ngo ndatwara Primus League Burundi ndatwara Primus League Burundi mga mere joueur wanje ndamutakaza mere bitere wanje ndamutakaza mere garide ndamutakaza na mere coach ndamutakaza naco wowe winjije basi okay vuga ati mere joueur ndamutakaje ku miliyoni 100 ndakoze undi mukinyi mwiza wa Primus League hari ku miliyoni 50 canga nawe nukuvuga ko hariho vision eske tushaka kugera he nje ndahamya neza ko Vitaro yigumana abakinyi ari ifise umwaka uheze ntitwari kubona Vitaro nivyo Young Africans iri ku rundi rwego mugandi twari kubona Vitaro igibitsindo 10 nkabijya sivyo bisobanura ko uno munsi motivation y'imigwi uburyo imigwi yiyubaka uriyubakira umwaka umurondera Primus League Burundi hanyuma
ni vya Primus League Burundi nyene cyo gituma Vitaro soma tubona muri Primus League Burundi Flambori Centre Primus League Burundi kuko bubaka ku rwego rwande kwa Primus League. Nibaza ko kugira ngo tubone hari intambwe yatewe muri no championnat yacu si uruhara rwa federation gusa si n'uruhara rw'ama club gusa nibaza ko hari abantu benshi batezwa kubijamo nawe wo mufana ku n'umupira w'amaguru nibaza ko nawe ufise uruhara ndashaka tudugire kuri ico ugenda uratubwiye unbega uruhara rw'umwe wese n'ugwahe kugira ngo tubone Primus League yacu ubu dushobora kuja ku mugabane wa Afrika bavuga ati ni club ivuye mu Burundi kandi ikomeye. Ni nkuko yavuze ni ico no kwita parties tatu hari uruhara rwa federation uruhara rw'imigwi n'uruhara rw'abakunzi b'inkino uzi ko hari imigwi isambugwa n'abakunzi bayo mugabo reka duhere hejuru uruhara rwa federation je nabivuze hariho icyo no kwita fond federation shira mu migwi itanga mu migwi rero plus fonds ziyongera niko imyiteguro y'imigwi yiyongera mu kuba myiza nishaka inshangara kwa hahandi ese uburyo mu mupira w'amaguru hani wacu mu Burundi buva hehe muri FB kuko hariho imigwi hari imipira FB iteza guha imigwi amamayo meme n'amafaranga rero ayo mafaranga ava muri bafatanya bikorwa bishima by'umupira abafatanya bikorwa bishima by'umupira w'amaguru bazana imitahe yabo ikaba myinshi hanyuma imitahe bakaca bayidiviza bakayigaburira imigwi kuko FB yoyo no muri mitero mezi rajayo ibifise n'uzanya nyinshi ivyo navyo bica bihagara kuri FB eske mwe FB yoyo iri kudandaza gute iri kwinjiza gute tunashime cyane nyakubahwa Alexandre Muyenge uzumva ngo yagiye mu bihugu bitandukanye za Algeria ufatanye ko hagati y'umupira w'amaguru muri Algeria y'umupira w'amaguru y'u Burundi muri Myanmar na Karorero kazukumva ngo yagiye mu bihugu bitandukanye hari cyo no kwita gukorana byari bisi mvugo dore kuzihabwa na Arabie Saoudite no kuvuga ko ni haba gukorana hagati y'u Burundi na Arabie Saoudite muri mupira w'amaguru hakizokongera sivyo ivyo byose nakazi no muzi ishami ry'umupira w'amaguru FB ririmo mu kurondera kuko imbere uko ukira ubanza kwemera kugwaye cyane haraho turi hari ibihugu vyaturenze nibyo Arabie Saoudite bo bari muri business irenze barashira amafaranga azana abakinyi bakomeye nibika kugira ngo barafise byinshi bashaka kudandaza mva twe twaja ku profita iyo development yabo natwe hari ibyo bazozana iwacu nk'ubu iri ni iterambere equipe nationale ifise amabisi nta vyari bihari iyo ni iterambere rya mbere mugana championnat ishora kugira iki kuronkeramo akoyoka ico ni kintu ca mbere eske FB yo irondera gute fond amafaranga abafatanya ibikorwa bazana amafaranga muri FB guca imigwi nayo izocironka akisununuye ikintu ca kabiri ku migwi nayo ese ubwo buryo mu bukoresha gute kuko hari uburyo buva muri FB no buryo bw'umugwi rero bw'umugwi ni cya kindi twahagarara ko cungene mu witunganya vision yawe niye niyo utwa Primus League ucugurisha prix de 80% effectif yawe utuja muri CAF Confederation Cup CAF Champions League bacha kwita ibitsindo 10 muce witahira target yawe ni kumufana naco umufana ugushikira umugwi bwana Ricardo kandi umufana tuvyibukanye ubanza kumuwakira umugwi hama nako ushigikira akunda ikina wana ko gitunganya bien sûr kuko burya nivyo cyangwa amafaranga urababara uri nyene umutaye mugana umufana arababara monshera midofisi imigubu dufise ibibuga usanga musonga atira afise ingoma Flambori Centre afise stade ingoma mizoje afise stade Rukundo muri afise stade Runani uruhara rw'umufana n'uruwe nuko gushikira umugwi kandi ico nzi kuri ivyo bibuga vyose iyo mugumeze neza ntibareka kugushigikira Boamure rigeze kuba mu bihe uzobona ngo prime de match iyi match tuzorana message ngozi twebwe nk'umugwi w'abafana turemereye abakinyi miliyoni
za prime dommage hari naho bivuga sanga abafana barigurira umukinyi bavuga ati turakina umukinyi wa 10 millions bien kuko amafaranga ava muri twe tugura umukinyi ivyo rero navyo bizova kuki kuri ya nyubako ya equipe ese equipe yawe itunganije gute ntirikiraboronga ntikirakwitwa 5 amazina ni za nyubako umufana rero kugira ngo adashikire equipe yawe banza kumwaka inyubako ziteguye zirimo abanyamupira monjere abanyamupira harimo abatama bawukinye kera bicenga mu makaritiye mu gisagara ca Bujumbura mu ntara hagati bashobora kugutwa ati twebwe equipe zacu za Vitaro zarakubita sivyo za RB za Tetiko zarakubita equipe zuba kukunuku umukinyi mwiza n'uyu ugasanga abo batama binararibonye ni bari guhabwa umwanya mu migwi imigwi myinshi iri guhabwa abantu bafise amafaranga mugabo batazi icyo umupira cyarico ariko ntawo bazi ntawo bakinye nawo bigeze babamwoya ya kuba umunyamupira no kuba abanyamafaranga biratandukanye ba president w'imigwi uno munsi umugura akinira amafaranga mugabo eske amafaranga ariko akoreshwa nabande tumaze kubona iyi migwi imeze neza abafana barashigikira barazi nibaza ko byinshi wabivuze ko twabonye Primus League ikibazo ifise ariko kandi nibaza ko wagahereje no gutanga umuco kucokorwa ku mpande zose ariko nkundira gatoya tuvuge kuri equipe nationale equipe nationale muri no miss ko turabona irimo abakinyi novuga ugereranije no mu miss heze benshi bakina championnat yacu Primus League ukabona mugabo harimo nabandi bari barigeze kuza baba ni twatora binational baje kudufasha uno munsi bariko basa n'abavamwe bukebuke wewe urabona inkino turiko turakemwe no inkino z'amatsinda turimo mbega uravye equipe nationale no munsi kwihagaze ubona dusamaye ngana gute gushika muri CAN turi guca mu nzira igoye muri football tout est possible ariko ndakubwiye ngo amahirwe ni menshi yo gushika muri CAN numashatse kubesha cyane imigwi tuba turi kumwe n'uburyo tuba twitunganije nta mahirwe menshi dufise ntituri favori imbere ya Senegal na Burkina Faso Eddy Christian nibaza ko wakoze cyane twayaze ibintu byinshi bikomeye kandi by'ingirakamaro reka ndanagushimire nizere ko n'ikindi gihe ni nakwikora kuzohashika ndagushimiye cyane Ricardo wakoze ni gukorana n'ubejo naho ushaka no garuka ko nakubwiye ko studio isa neza wicaye mwumva umeze neza kandi gushimire shimire n'abakunzi ba BNP SPORT mukurikirana ikiganiro buri munsi hasigaye jewe nukunkomishasha gusa ubundi ndocanza urakoze cyane murakoze cyane mwese mwadukurikiranye nibaza ko manda yamugira ibihe byiza ahanje naho utaha